nimuze dutere impundu Mukama duhayagize urutare rw'urukiza rwacu. Ingo tugenda imbere yiwe tumukengurukira tumuhayagiza mu mazaburi. Nkako Umukama n'Imana ihambaye n'umwami mukuru arengeye imana zose. Ubwina bw'isi muri mu minwe yiwe. Amasonga y'imisozi akabagwiwe. Ikiyaga nigwiwe niwe yakiremye. Isi yumutse yabumbwe n'iminwe yiwe. Ingo dukubita inkoro hasi twuname dupfukame imbere y'Umukama yaturemye. Nkako niwe Mana yacu natwe turi igihugu aragiye turi ubusho buri mu minwe yiwe. Ese uyu munsi mwokumvira ijwi ryiwe nimugomanaze umutima wanyu nk'uko byabaye i Meriba nka wa munsi w'imasa mu bugaragwa aho basokuru banyu bangeza bakanceca kandi bari babonye ibyo nari narakoze mu myaka 40. Narasesemwe n'abantu b'icyo gihe ndaheza mvuga ni n'abantu b'umutima wazimiye nibagendera mu nzira zanje. Niho narahira shavuye ni ntibazokwigira binjira aho nduhukira. Mukama nagahambaye arakwiye guhayagizwa cyane kandi arakwiye kubahwa gusumba imana zose. Nkako imana zose z'ibihugu n'Imana ataco zimaze, Umukama niwe yaremye ijuru. Iteka n'icubahiro bya mbere yiwe, ububasha n'ubuninaja bibarizwa mu ngoro yiwe. Nimuhereze Umukama imiryango y'igihugu, muhereze Umukama ubuninaza n'ububasha, nimuhe Umukama ubuninaza bukwiye izina ryiwe. Nimurengukane ishikanwa muze mu birimba byiwe, nimukubita inkoro hasi imbere y'Umukama mu mwakaka w'ubweranda bwiwe, nimuhinda agashitsi imbere yiwe bantu bo ku isi yose. Nimuvuge mu makungu muti Umukama niwe mwami, isi nayo irashimangiye ninyiganyiga acira urubanza ibihugu mu bugororotse. Tugire Kristo bakunzwa Umukama aho nyene muri ku mpande zine z'isi. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye gose, urukundo rw'Imana rudusage kandi ruduhaze ibyiza byayo bitandukanye. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana uri hagati na hagati y'umunsi wa 80 n'umunsi wa 81. Turi mu igenekerezo rya 21 tujya mu rya 22. Nabwo ari byagaseseshwa rumuri Imana iradukunda. Ubuninazo bwayo buri muri twebwe twese tuyumvira, tuyikunda, tuyishaka, tuyirondera kandi tukayirondera mu kuri kw'ijambo ryayo nk'uko umuhanuzi Amosi yabihanuye. None rero ndabateye intege mwe mutarambirwa nabishika ibirere bikatwangira, amakonection akatwangira, ibiganiro ndimo birongo ko mwategereza kubironka mw'isi y'umwuka tuba turiko. Ariko rero imbere yuko twinjira muri uyu munsi mushasha ugizwe n'umunsi w'Imana, mu nkundire gato tuganire gato cyane kuri Zaburi ya 95. Umwana w'umuntu nikindi gihangange, umwana w'umuntu agenda n'ubudahangarwa, umwana w'umuntu aremwe mu bundi buryo. Imana imaze kubona ko umwana w'umuntu afise ubwenge kandi
kandi iyo nyene igasanga yamuremeye ububasha, ubutware, ubushobozi n'ubudahangarwa bwararemanywe nawe. Ugiye ubwenge ni butubukura ku ishuri ni gukabura, ni nkabutse, kuko bigoye uko umwana iyo bari karonka akisanga avuga ururimi rwa papa na mama, kandi bikoroha ko atahura urwo rurimi. Imana imaze kububona, yabonye neza ko ubunywanyi bwawe n'umwana w'umuntu atahani bwokomoka kiretse mu mutima w'umwana w'umuntu unyotewe, ugambiriye, ushaka, wipfuza, ugiye uriko ufise inyota yo gushimagiza ubundi naza k'Imana. Kimwe mu bintu bishobora kutugira ibitangaza ni kuba ufise umutima unyuzwe, kuba ufise umutima ushima Imana, kuba ufise umutima unezerewe w'icuri, witeze ko hari ikindi gishaje kigiye kukubako mu buzima bwawe kubw'ukwemera kwawe. Iyo umaze kugera kuri iyo ntambwe uba uri umuntu adasanzwe. None Zaburi ya 95 iravuze ngo muze dutere impundu Mukama. Ahacari igihe cy'urugamba, k'Izaburi n'abatavuga mweneyo iragaragaramwo amajambo ya Musa. Uyu Musa niwe yigeze kuvuga ngo buriya ndiko ndavuga nkavuga ngo ikirenge canje canyereye, ngo ubuntu bwawe Mukama nibwo bwonyene bushigikira. Kandi kwikirenge cy'umwana w'umuntu kinyerera ni gutakara, ni gutakaza icyizere, ni kwiheba, ni kunanigwa, ni kuruha, ni gutsuntura, ni gutetegwa, ni guheregwa, ni gusobegwa. Ni hahandi ubona ko atacyizere cy'ubuzima ugifise, ndetse si no ku ruhande rwawe gusa, ni na hahandi ubona ko atacyizere sosiyete ikigufitiye. Hahandi ubona uti ibi bintu byagiye ku mugaragaro ndabyifatamwo neza. N'icyo gihe Musa yavuze ngo ibyiyumviro byinshi bunyuzuye inda. Murumva ko bihwanye n'amaganya, atari ibyiyumviro bihuye bijanye n'iterambere. Ntabwo bari iterambere riba ari rya rindi wipfuza ariko utabona uburyo bwo kurigerako. Bya nibyo binaniza umwana w'umuntu agasaza, akagira ubusaza bw'imburagihe, agatunga iminkanyari, akagira imvi ataragera. Ngo ibyiyumviro byinshi binyuzuye inda, uramoza umutima wanje ugahimba. Ari amajambo yavuzwe na Musa. None mushingana, mupfasi, musore we, mwigeme we, mwana w'Imana, mukunzi w'ijambo ry'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, iyi bitekerezo byakubanye byinshi, iyi bitekerezo byabogaboze mu marangamutima yawe, uritura hehe, urafata ingambi yihe, uraca mu nzira yihe, urabigenza gute? Muhanuzi wa jambo wawe arakugira inama yihe? Mbese ho iyo ayikugiriye nawe urafata umwanzuro wisunze iki? Ubuntu bw'Imana nibwo bwo kugorora inzira zacu. Kubera iki? Ibyadushikako ni ubutunzi bw'Imana muri twebwe, kandi ni umunezero, ni umugisha, ni umugwiza, ni umuhezagiro ku buzima bwacu, kikaba icyubahiro cy'Imana, ariko kandi ni ineza y'isi. Uko isi twayihawe ngo tuyitengeneje,
tuyitunganye, tuyisharize, nituyisige uko abo twasanze bayishize. Tuyigire neza gusumba. Kandi mbere yuko yivako. Nabyo Musa yavuze ngo Imana iramboza umutima waje. Akaba ari Musa yavutse akaboneka itegeko ry'uko abahungu bose bicwa. Umvikana ko yacitse ku icumu kuvana kivuga. Murazi umukobwa wa Farawo n'ingene yamutoye. Akaba ari Musa yabaye general, yabaye mukuru w'ingabo wo mwita chef d'état major. Zamisi ngecho kwa Farawo. Akaba ari uwo babona ko ari intwari yatsinze intambara zo hagati ya Misiri na Ethiopia akomeye cyane. Akaba ari wa wundi yaranyotewe gukisha igihugu ciwe, nabona uko abigira akabikora akoresheje kwica agahunga. Bwabuje nayo ukamuvako akaja gucingera kwa Yetira rumwongera. Imana ikamusanga ikamukoresha ibitangaza, kabwa atambura inkweto za kuko hanura rierana. Niko ambwiye ati reka kugomba kwiyumvira kubikora uko ushaka. Hari ubundi butware, hari ubundi bubasha. Agasaba ikimenyetso, agabwa ikimenyetso cy'inzoka. Igagenda gakorera imbere ya Farawo. Farawo yagotse ko, Farawo yamenje ko, ntiyubahuke guhangara Musa ati n'undi washize wishumu inyamishi. Iyo Mana nikiye cya kintu cyawe cyo yinanira. Oya ntiduhendane tuza turasenga dusigiririza. Iyo Mana nikiye kintu cyawe cyo yinanira. Mana unyumve neza gose kandi ungire neza. Nta kintu cyawe, nta kintu kiguhangayikishije cyoza kinaniza umutima w'Imana. Ntibibaho. Never, jamais, oya, ntibibaho. Iyo Mana ni mutananirwa, iyo Mana ni mudasobegwa, iyo Mana ni nteturuye, ni mugira neza. Ntiyigera iruha, ntiyigera igogwa, ntiyigera iheregwa. Uyishimiye arahiriwe cyane. Ariko rero kimwe mu bintu bishobora gutuma intebe y'Imana ivogerwa mu mutima wawe, kandi intebe y'Imana imaze kuvogerwa, nabo wamaze kuvogerwa mu mirimo yawe, mu migwa yawe, mu byifuzo byawe, mu masengesho yawe, nugucudika n'abantu b'imburakimazi. Iyo biri ivuga imburakimazi ivuga ba bantu baduhuza n'ibyaha gusa, ba bantu muhendana, munyomekana, ba bantu batanezerewe umuhamagaro uri muri wewe, ba bantu batanezerewe ic'Imana ishaka gukorana nawe, ba bantu mwicara musakuza muvuga bagenzi banyu, ba bantu. Uko biri iravuga ngo mbega intebe y'akarenganyo yoba yacuditse nawe kandi cinyiza yishimikije amategeko, ugiyorobetse kuba ataco wigenga, ataco wiyubara, itegeko ry'Uwiteka ataco rikubwira, kuba uri umusamara w'ubuzima. Kugendana n'abantu bacokorana, kugendana n'abantu basakuza, kugendana n'abantu babesha, kugendana n'abantu bicana. Narababwiye ko n'ubugendana n'abantu babesha batatu, uwa kane w'umubeshi ni wewe. Kandi n'ubugendana n'abantu baboregwa babiri, uwa gatatu ni wewe. Nimba ugendana n'abantu basenga babiri, umwe, batatu, batanu, uwukurikira ni wewe. Ugendana nande ndakubwira icyo uzoba uri cyo inyuma y'amezi make cyane. Uwa mugendana rugara ikirere cyawe cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Uwo mugendana arahangayikisha ubuzima bwawe, uwo mugendana aratunuza ubuzima bwawe. Ariko rero uwo muntu mugendana uko biravuga ngo namugendana ngo mukoranire hamwe n'abashaka kuzimanganya ubuzima bw'intungane, muzira cyawe bakamucira ukugupfa n'uwanye nanje. Abo rero asaba akoresha imbugita, no,
kuko Zaburi ya 51 yavuga ngo uricara ugasakuza ugakoba ukabeshera ukararaza mugenzi wawe ukibaza ngo mfise umutima wanye n'uwawe. Umva mbabwira umuntu atabagwa n'Imana n'umuntu azi neza ko Imana ari ubuhungiro bwayo kandi ubuhungiro utamenwa. Dukwiye kwasamika amarangamutima yacu tutarabona inzira byocamo, tutarabona uko byogenda, tukihana ibyaha byacu, tukakira ububasha bw'Imana muri twebwe, tukikorera imisaraba yacu, tubavuga ngo Umukama niwe buhungiro bwanje butamenwa, Imana yanje n'urutare n'ubuhungiro bwanje. Ikibi cy'abantu ndacirinda nkegera ubutungane bw'Uwiteka, agaheza kabobereza umutwe wanje amavuta asa n'ay'inzahabu. Ibyo nibyo biduteza igikundiro, Imana igakorera igitangaza mu masengesho yacu, Imana ikadusanga ku musozi nk'uko Isaya 26 bivuga, ikatwambura umwambaro w'ikigandaro, ikadukenyera umukanda w'umubabaro, ikaduhuza n'akanyamuneza, ikaduhuza n'ubutware, ikaduhuza n'ububasha, ikaduhuza n'imbaraga, ikatweza amarangamutima yacu. Naho bihuriye n'ibyo wiriwamo uvuga ngo nuno munsi ndagowe, tugiye kwinjira mu munsi mushasha. No, Imana ishobora guhindura inzira ikayica kandi mu bitandara by'amabuye, kuko yaradusezeraniye ko mu bitandara by'amabuye izoduhera umukate wo kurya n'amazi yo kunywa. Ahubwo tunga umutima unyuzwe, wumve ko Imana iri kumwe nawe, ngo iguhoze kandi iguhezagire, ikugire neza kandi gutabara. Naho bihuriye n'imyaka umaze urashwa ukabenga, naho bihuriye n'imyaka umaze usenga ntiwishyurwe, naho bihuriye n'imyaka umaze usaba ntuhabwe, naho bihuriye n'imyaka umaze atakigutwenza ufise. Ngwino rero duhayagize Umukama, kuko arahiriwe umuntu Imana ihanura akabyumva. Orosha umutima wawe. Hari igihe ibyatunanije ari byo bibi inkingi y'iterambere ryacu, hari igihe ibyatubabaje ari byo bibi isoko ryo gukurwa kw'ibisuzuguro kwacu. So uwabaye intambwe yo kubabaza ntukamusuzugure. Kugira ko yagamye yiseguye ibuye ngo inzego z'abamarayika zikaza, rumwe rwaramanuka urundi rukaduga, kumanuka kuduga. Bamanuka baje bazaniye message Yakobo, bakaduga baduganye imitwaro iri mu mutima wa Yakobo. Dusenga Imana y'Isirayeli iduhe gutuza no gutekana mu gihe cy'amakuba, ikoresheje ukuboko kwayo gukora ibitangaza. Karatsinda Isaya 49:16 yavuze ngo mu kiganza cyanjye niho nakwanditse ubutazimangana. Nta mpamvu ukwiye kwijogota. Uwo mwuka w'abazima n'ubutunzi buri hejuru y'ubundi butunzi worondera ku Mana. Ngo gushika umubisha yimbigwa icobo niko Zaburi ya 94:13 wavuga. Ngo Imana izoba iri kumwe n'uwo wese yambaza kugira ngo imutabare. Ikinezereza niki nuko ibyo ushaka byose biri mu minwe y'Imana. Ngo ibwina bw'isi nawe Umukama hari mu minwe y'Imana, amasonga y'imisozi akabagwira. None rero turi umunyu w'isi, turi umucyo w'isi, niko Kristo yavuze Matayo 5 byandika. Turi inyenyeri zimurika umwijima ukagenda, turi umucyo, turi amatara ateretse ku gitereko cyayo. Twe duhagararanye na Kristo, turi muri Kristo akaba muri twe. Ntabwo duhagaze ku gati gahenurwa n'umuyaga. Turaba mbere ni turaba nyuma, ntabwo turiko turigeranya n'umuntu n'umwe. Turi imitwe ni turi imirizo, ntabwo tugenda dukurikira, ahubwo kumurije iminsi yose muzobyuweze waminyuma uraherekeza. Twe turi imitwe ko tugendera ku itegeko ry'Uwiteka
kandi ryashinzwe isi itararemwa ku bwacu. Natwe Bibiliya iratubwira ko twamye kuko Imana yamye yaratwimviriye ko ni system iri kituzana kuri isi. Byo mutarabimenya izohangayikisha ubuzima bwanyu. Buri kintu kimwe cyose dukeneye kiri mu minwe y'Umukama. Ariko Umukama avuga ngo ninazohaguruka akamfasha kugwanya inkozi z'ikibi, ninazova akamfasha kugwanya abakora icyaha. Ngwiyo Umukama atanabara, mu kanya gato ubuzima bwanjye bwari guherera mu kuzimu. Agiye mu ijuru. Wewe uri Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagukengurukiye cyane kuko utemeye ko ubuzima bwacu buherera mu kuzimu. Turagushimiye cyane n'imitima yacu yose kuko uri kuraturenganya amakuba ugaduhuza n'ineza. Yesu agirwa mu buzima bwacu. Turanezerewe kuko uri Imana yacu. Turanezerewe kuko uri umukiza wacu. Turanezerewe kuko uri umutabazi wacu. Turanezerewe kuko uri Imana iduhoza mu mibabaro yose, ikadutandukanya n'icitwa n'intuntu nini. Amaraso y'Umwana wa Yesu Kristo nadutwikire. Imbabazi zawe nizitubeko, ububasha bwawe nibutugereko. Amahoro yawe nasaga imitima yacu, yirukana icitwa amahane cyose, kandi ubushobozi bwawe ushoboze twebwe n'abadukomokako, ushoboze twebwe n'abadusagiye ubuzima, kubaho twubaha itegeko ryawe, nawe uyubahishe mu buzima tubayemo. Ndasabye ngo ububasha bwa mutima mwenda bukorere muri twebwe, dushobore kunezerwa no kuryoshya ubuzima. Ese Mukama uwo turinda kubabara, ese Mukama uwo dutandukanya n'ibyonyi byose, ese Mukama uwo dutera iteka kandi ukadutetura mu makuba atandukanye, ese worinda imitima yacu ikintu tw'intuntu cyose. Ndongeye kukuramvurira kwa amaboko ngo uhezagira ubwoko bwawe, yesagira abana bawe duhuriye muri iri zamu ridasanzwe. Mukama duha imbaraga zo gutangura umunsi mushasha tugiye kwinjiramo, turi n'amagara meza, dufise ukwizera, twishimiye ukuri kw'ijambo ryawe, turinje mu buzima bwacu. Umumarayika wawe abakerubini nibaze batangire kugira ngo umwasi ninjire mu buzima bwacu, niyinjire mu itunganywa ry'ubuzima tubayemo, kandi ntavogere ingo zacu. Ndasabiye amahoro abari ku musego, ndashaka urukiza rwa Kristo rube muri bo. Kama Yesu nugendagende, umusuku yafise ingabijana yaravuze ngo nibikwiye ko wiriguraza mu nzu yanjye, we nupfe kuvuga ijambo rimwe gusa, ndazi ko umusuku wanje aca bohoka acakira. Warabikoze birakoreka, n'ubu nubikore Yesu bikoreke. Abagwaye indwara z'umugongo, abagwaye indwara z'amaguru, abagwaye indwara zo mu mutwe, abagwaye indwara z'amaso, abagwaye indwara zo mu kanwa, abagwaye indwara z'umubabaro, abagwaye indwara zo guheregwa, abagwaye indwara zo mu nda, abagwaye indwara zo mu mutima, abagwaye indwara zo mu mafyigo, abagwaye indwara zo mu intestine, abagwaye indwara z'imitsi, abagwaye indwara zo mu bitsina, abagwaye indwara zo mu bihimba by'inyegeje, gwagwagasha, cya gitsiko, ya mihogo, wa mushishi, abagwaye indwara zo ku rukoba, abagwaye indwara zizana icangiro, abagwaye indwara zo kuvuga amajambo menshi, abagwaye indwara zo kwihebura, abagwaye indwara zo guma batawako. Ibyo byose twasanze byica urubozo. Mukama tugirira ikigongo bagirire neza. Abafise ukwizera muri uyu mwanya nubatabara, ndagukomeye amashyi Uwiteka, mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo rihambaye cyane, niho ndi gusengera. Na undi mwana w'umuntu n'umwe noronka izina ryiwe ryiza geranda rikiza ribohora nushaka gusengeramo,
kiretse Yesu Kristo umwami wanje mukiza wanje n'umucunguzi w'ubuzima dufise abana bawe. Ngira neza ugendagende mu bitaro bitandukanye Yesu. Ngira neza ugendagende mu mihana itandukanye Yesu. Ngira neza usanga abana bawe ku musego cyane cyane abariko barumvirije batabara babohora. Mu marayika wawe nazatabara, mu marayika wawe nazateturura, mu marayika wawe naze ahembura ubwoko bwawe. Bohora baboshe mukama Yesu. Gomorora ingomero z'imigisha kuri twebwe. Turira imyenda tugendana mu mutima no mu buzima bwa buri munsi. Dutandukanye n'imivumo ikomoka mu gisokuru kibi cyacu. Tabara amarangamutima y'abana bawe. Hembura ubohora ubuzima bw'abakwishimiye. N'abagize ibisabisho turiko turaguhereza ntiwirengagize n'akantu na gato. Nuhaguruke wowe uri umucamanza w'isi, usubirize mu ndumana abanyabwishima abanyabwibona abicanye. Ariko kandi urabe rwiza abasabyi bawe bariko baragusaba bishimiye imperuka z'ubuzima. Niwe uri Imana ishoboye guhora abawe, niwe uri umukama. Nuseruke mu buzima tubayeho mukama. Ntukemere ko ubukene ushinga imizi mu buzima bwacu. Ntukemere ko amahane n'imivumo, ntukemere ko inzara, ntukemere ko indwara, ntukemere ko intambara yakindara mu mitima yacu no mu gihugu cyacu no mu miryango yacu. Ntukemere ko ababisha bakomeza kutwigamba. Ntukemere ko baducinyirisha amajambo y'agahaza. Ntukemere ko inkozi z'ikibi zihayagiza. Ntukemere ko shetani ahabwa ijambo mu buzima bwacu. Ntukemere ko umupfakazi atunga umutima utunuye. Ntukemere ko imfubyi iburagizwa. Ntukemere ko abagore batabwa. Ndabizi ko ari we waremye amatwi yacu no kumva urumva gusenga kwacu. Ndagushimiye kugiye kudutabara, ndagushimiye kugiye kutubohora, ndagushimiye kugiye kudutera iteka. Twaragusezeraniye ko nutugaburira tuzogaburira abandi, nutwambika tuzokwambika abandi, nuduhezagira tuzohezagira abandi, nuduha ibyo twagusabye ntituzokuryagenya. Kimwe muri 10 kanatsinda n'itegeko ryaciriweho twebwe abakoba. Mukama ubahiriza ubuzima bwacu uzobukoze. Uturinde abarozi, uturinde abambuzi b'amahoro, uturinde ndabakizi, uturinde imijyana, uturinde intuntu, uturinde impanuka. Uduhe umugisha n'umugwiza, uduhe umunezero, uturinde umubabaro, uduhe igikundiro, uturinde icyankiro, uduhe ubutunzi, uturinde ubukene, uduhe amahoro, uturinde amahane, uduhe kurambana itoto n'itotaro, uturinde umujinya no gukenyuka, uduhe kuzura nawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza byose byagenewe abana bakubaho. Ni muri iryo zina rya Yesu Kristo seze naturi neza mu buzima bwacu, ngavuguruza inabi kandi ngagushimira ko hari ibintu bishasha uje gushira mu mishaya yacu. Amen, amen. Imana iduhe umugisha, Imana itunezereze, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure twagukirwe, Imana idutabare dutabawe, Imana iturinde akabi n'akabibi, Imana iduhindurire iminyuro y'ubuzima kandi duhe kubaho nk'uko ishaka ko tubaho. Ni muri iryo zina rya Kristo twakiriye ububasha bwa mutima w'Imana ngo butumurikire mu buzima bushasha tugiye kubamo, tubone kugira impinduka zitangaje. Amen. Erega gira umugisha, uri umwana w'Imana, ugira amahoro, uri umwana wa Rudasumbwa, ugira ububasha bw'Uwiteka kandi ubudahangarwa bwa nyen'ijuru n'isi bubane natwe, uturinde kubabara, utwagure twagukirwe,
tuneze udukunde dukundwakaje udutere iteka kandi buduteture mu makuba atandukanye tubone guhaguruka tugaragare nk'abidegembya aba mwishimuka no mwishibi bitagaragara uyu munsi ubuzima bwawe bugire icerekezo kandi bugire impinduka. Amina. Duhaze ibyiza byose dukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.